bariko baravuga ngo urokore abo bashore bajanwa kwicwa. Iki ni kibazo Imana ifise mu mutima wayo, mugabe idashobora kwadresa abandi bantu atari ishengero. Iki si kibazo Imana ikirabwira, nta mandi ko ndavuga iki si kibazo c'abatwara ibihugu. Iki si kibazo Imana iriko iradresa abagwiza tunga, barafise ibyo bashobora gukora. Mugabo iki ni kibazo Imana ifitaniye n'abacamanza bayo bijuru bakorera ngaha muri nosi, ari bo twita ishengero. Uyu munsi nitangazo, ariko mugabo kandi ni Imana iriko iratuburira twebwe ishengero. Tuzogeza ryari kureka abantu bashorerwa bagiye kwicwa? Muri kimwe kibabaza ubuzima bw'iwanje kuva nitavye umuhamagaro, harimo yuko abana b'Imana bakijijwe ariko batariko baragendera mu bugingo busagutse Kristo Yesu yabazaniye. Abo bantu tubatabara, tubarokora. Hari tangazo nagomba gutanga, mugabo ndaritangira mu ijambo ry'Imana, ariko si tangazo gusa, nakamo Imana ikiratera ishengero. Nta kindi tuba dushaka k'ishengero ryigishwa atari uyu mutima w'Imana. Idini iratandukanye n'ubukristo. Idini n'abantu baja hamwe bagahuzwa n'imico n'imigenzo y'ivyo bibaza ko babikoze baheza bagahimbara Imana, canke uburyo babiza kugaragara imbere y'abantu kugira ngo bigaragaze ko vy'ukuri ari abantu b'Imana, ariko mu mutima hariyo ibindi. Ariko iyo tuvuga ubukristo ni ahanini ubucuti, ubusabane, imigenderanire hagati y'ivyaremwe n'umuremyi, ariko ivyaremwe bihamagarirwa kumva umutima w'umuremyi wavyo. Nta bukristo bugira impact buzana impinduka igihe abakristo batariko barumva gutera ku mutima w'umuremyi wabo. Umutima w'umuremyi wacu urafise aho uterera canke ikiwutera gutera. Ivyo navyo nivyo dusanga muri aya majambo tugiye kurabira hamwe mu mwanya mutoya cane. Ndashaka abantu banje surume wa mugozi, ndashaka ko iki gicapo kitokuvamwo, ndashaka ko igihe cyose uzokwama wibutswa iki gicapo ugiye kubona ngaha, kuko nico Imana iriko iraronderera umuntu wese muri kino kibanza. Ijambo riravuga ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa. Nagerageje gusemburiza abantu bashobora kuba bariko barashorerwa, sumwe si babiri. Ntibavuze ngo umuntu ashorewe, bavuga ngo abo bashorewe ni benshi. Sumwe mu miryango yacu ni benshi, sumwe mu kibano cacu ni benshi, sumwe aho dukorera ni benshi, sumwe mu bo dukorana ni benshi, sumwe ku mashuri ni benshi. Bariko baravuga ngo urokore abo bashore bajanwa kwicwa. Iki ni kibazo Imana ifise mu mutima wayo, mugabe idashobora kwadresa abandi bantu atari ishengero. Iyo somye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 82 guhera ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 2, bavuga ngo Imana ivyagiye mu ikombe. Hamwe bavuga ngo ry'abacamanza, handi bavuga ngo gizindi Imana. Muri y'Icongereza ivuga ngo the heavenly beings. Ivyaremwe vy'ijuru baba ariko baravuga bakijijwe, abakonstituwa guverinoma y'ubwami bw'Imana. Harabo abo umwanditsi w'Abaheburayo avuga abana b'imfura amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo, the church. Iki si kibazo Imana ikirabwira, nta mandi ko ndavuga iki si kibazo c'abatwara ibihugu. Iki si kibazo Imana iriko iradresa abagwiza tunga, barafise ibyo bashobora gukora. Mugabo iki ni kibazo Imana ifitaniye n'abacamanza bayo bijuru bakorera ngaha muri nosi, ari bo twita ishengero. Igishengero tutariko turabona iki gicapo c'abantu bariko barashoregwa, abantu boshoboye kugira ingo nziza, mugabo bashorewe bananizwa no kubaka ingo, atari kubera ko batari babishoboye, mugabo kubera yuko hariho entité satanique spirituelle iriko irabashorera ibajana kubica. Tubafise mu miryango yacu. Numvise témoignage y'umumama umwe, sinzi ko ari ngaha, namusengeye amaze 11 atararonka uruvyaro. Uyu mumama twahuriye mu ishuri ry'abamissionnaire, ambwira ikibazo ciwe maze ku expose ingene hari abantu bariko barashorerwa mu miryango yacu bajanwa kwicwa. Nta kibazo afise kwa muganga, basanga nta ngurane nimwe afise, mbwa ntibikunda kashobora gukonseva. Abantu bafise ubwenge bwose bukenewe kugira ngo bashobore guteza imbere aho bavuka, aho bakorera, mugabo ntibikunda. Kubera iki? Hari indi force yindi, hari indi resistance yindi ikereka abantu baguma bariko baragira iki, barashorerwa bajanwa kwicwa. Uyu munsi nitangazo, ariko mugabo kandi ni Imana iriko iratuburira twebwe ishengero. Tuzogeza ryari kureka abantu bashorerwa bagiye kwicwa? Muri kimwe kibabaza ubuzima bw'iwanje kuva nitavye umuhamagaro, harimo yuko abana b'Imana bakijijwe ariko batariko baragendera mu bugingo busagutse Kristo Yesu yabazaniye. Abo bantu tubatabara, tubarokora, dukora izi programa z'ibikorane. Kumbure bamwe bakora ibikorane kugira ngo bashobore kugwira, ni uburyo bwabo kugwiza amakongregation yabo. Twebwe
imana yaduhaye umugisha wo kugwira atabikorane dukoze. Ntidukora ibikorane kugira ngo batumenye. Twebwe dufise umwitwaro ko yuko umwami yaduhamagaye izina ryiwe rimenyekana mu bansi biwe. Mugabo kubera iki dukora ibi bikorane? Kubera iki tudepensa amafaranga yo tudepensa? Kumengo bamwe ni ibintu biri nonsense. Kubera ko ayo mafaranga ariko arasesagurwa muri urwo rugezo. Mugabo nagiye gutabura kino kintu nimba byonse ama miliyoni menshi hano muri no sugira ngo ushobore gutabara umuntu ariko arashorerwa ajanwe kwicwa, ivyo nzobikora. Iryo deni nzopfuma ndarifata. Igikorane dukora c'ubugingo busagutse ni igikorane gifise intumbero yo gutabara abariko barashorerwa bajanwa kwicwa. Indoto zikomeye ziko zirapfira mu buzima bw'abantu. Abantu bobaye ivyaka bikomeye hano muri no si, ariko umuco w'ivyaka vyabo uri kuribwa ku rugezo rwo hejuru. Abantu bataka mugabo bakabura uwumva ijwi ryo gutaka kwabo. Iri niryo jwi twumvise. Imana impamagara. Hari ijambo ryaje riri muri Yesaya 6:8. Aho Imana ivuga ngo ndatuma nde, ninde yotugira. Hariho ibintu amashure yabo adashobora kubakorera. Hariho ibintu ingene bahabwa ama education bidashobora kubakorera. Kare nabibukije temwanyaje umumama yigeze kuza kundaba n'amarira menshi. Sinzopfa nibagiyeho umumama. Arambwira ati narinje kukuraba ngo mbarize Imana ico nayicumuyeko. Kubera ko atakintu na kimwe ciza gishobora kuba ku ruvyaro rw'iwanje. N'umumama yigishije abana biwe ari umupfakazi. Umugabo we yapfuye hakiri kare. Hikiri ngaho nyene. Mu miseze nafashe umwanya ndiko nasengera ino quartier. Hama ikicumviro kiranzamo. Iri barabara twe tumoje navukiye ngaha. Aha nyene. Aha kuri podium je niho hari ishumba ciwanje. Iri barabara gitwa Gitobe. Iri kurikira gitwa Giteranye. Iri barabara kuva aho ritangurira gushika aho rihereza hasigaye abagabo babiri gusa. Abasigaye twese turi abana batagira base wabo. Kuri Giteranye hasigaye umugabo umwe. Uyu munsi duse generation y'abana bariko baregwa na banyina babo gusa. Umumama isakora araguha urukundo, mugabo umumama ntazoguha imbuto y'ubuhizi n'ubuhizikazi bwo gukirana n'ibikomeye byo muri buno bugingo. Uyu munsi ku buryo tugeze ahantu ingo arabagabo basigaye batekera bakiruka. Kera arabagore bahora batekera bakagenda. Kubera iki? Satani arabizi neza yuko aciye umutwe ibindi bifise akanya urume rumara. Ivyo byose bikaba ntawe binezwe. Uyu mumane ko ndababwira araza arahambira ngo mukozi w'Imana nacumuye iki ku Mana. Atabana banje batatu bose umunsi twari tugiye kugira umunsi mukuru kunezererwa ibikomeye bashitseko no munsi bapfiriyeko. Arambira ati mbariza Imana icaha nayikoreye. Ishengero ni twebwe turiko turabazwa iki kibazo. Ndatuma nde, ninde yotugira. Umunsi nita umuhamagara kirijwe garaje. Numva Imana irambajije ngo ndatuma nde. Imana irakeneye abayigira. Kuko Imana ishobora kuza kuvuga ubutumwa, ni twe tuzovuga ubutumwa. Imana ishobora kuza kurambika ibiganza ku bantu, ni twebwe tuzobarambika ko ibiganza. No bivuga nitwoheza ngo dukore programme dufise uyu munsi. Mugabo ishengero tugizwa kumva yuko tubiza kwitaba uyu muhamagaro wo gukiza garuka gatoya mu migani abashore bajanywe kwicwa. Bacavuga ngo n'abagenda bacitse intege bajana kugira iki gutikizwa. Ntubure kugira iki kubatabara. Ndashaka yuko iyi tariki ya 9 tuza dufise uyu mutima ukeneye kwishura kuri iki kibazo. Kuko sivu ego nivyo harabamwe ivuga butumwa abantu barakizwa, ego nivyo harabamwe bitangaza abantu barakira. Dufise intahe umumama yakurikije nyuma y'imyaka 20, dufise témoignage y'umwana bari barashuhuye mu muryango. Imana turiko turasengera ambira ngo hariho umuntu bangaje ariko dans 2 semaines bazomubona agarutse. Byagenze ko nyene dufise intahe nyinshi ibintu byinshi Imana yakoze. Mugabo sijo ahanini kiba kidukoranije, tuba dukoranijwe no kugira ngo tugire iki dutabare dukize aho dusengera imiryango yacu. Sinzi biri mu muryango wawe, ariko nama ndiko ndavuga mu gihe cyacu hari umugani utabwizwa gusubira kandi gucibwa ngo basekuru bariye inzabibu z'ibitumbwe amenyo y'abana abari yajiginyugwa. Uwo mugani twe nituvuge mu gihe cyacu. Umwe wese azira ivyiwiwe, mugako apana ko abantu bazira ivyo batazi, kandi Yesu yarapfuye. Rero ndakwinyize utume shaka ko twahurira nk'imiryango yacu. Uzuzanye ivyo ukeneye Imana isangangura ikomvomvura mu muryango wawe. Abana bakobwa beza barezwe n'agakiza bakabura abahungu babarongora. Abana baba b'incabwenge bakaba ibirara bagenda mutabare. Abashore bajanye kwicwa. Genda mukize abo bose bacitse intege bagiye gutikizwa. Mugira iki mu batabare. Niyo rendez-vous dufise 9. Dufise umutima. Reka mvuga ikintu kimwe. Ico umuntu ari nico n'igihugu kiri. Umuntu ari mu bice bitatu, burya n'igihugu kiri mu bice bitatu. Umuntu arafise impwemu akagira umushaha akagira n'umubiri. N'igihugu kirafise impwemu kikagira umushaha kikagira n'umubiri. Ivyo mwebwe mubona umubiri, igihugu mu territoire imbibe zacu. Mugabo igihugu kirafise esprit kandi igihugu kirafise âme. Nimba no shaka kugira deliverance umuntu
ndamugira deliverance kubera ko afise ame akagira n'umubiri. Niko dukora n'igihugu deliverance kuko kirafise ame, igihugu kirafise amaraso yo muri cyo. Ivyo nivyo bintu tuko turigisha ishengero, aho womengo ni vumwe ku gihugu. Ivyo mu gihe cacu ntibibwiza kubandanya kubera hari ukuri turiko turamenya. Abana b'Imana tubwiza guhaguruka twico tubikoze. Ndangirize kuri ikote Napoleon Bonaparte yavuze ngo the world is suffering a lot not because of the evil of bad people but because of the silence of good people. Yavuze ngo isi uyu munsi iri mu gahindira babaye cyane atari kubera ibibi by'abantu babi ariko kubera agacerere k'abantu beza. Agacerere k'abantu beza nakahe? Yesaya 62 ku murongo wa 6 no ku murongo w'7. Ewe Yerusalemu nshize abashibamye hejuru ku nzitiro zawe z'amabuye naho bazocereza. Uyu munsi mwaturindire yuko biratungana birahera urumva umengo ni marge izoba. No, hariho abantu babwirizwa kugira iki? Kuba ibimazi ku bicaniro. Hari abantu biza kugenda bakagira iki? Bagasemera ku munango no mwijo bive ngo abibutse uhoraho. Abibutse uhoraho mu mpabare s'abanyepolitike, abibutse uhoraho s'aba kwizatunga, abibutse uhoraho si abana bari, abibutse uhoraho ni bande? Ni shengero. Cyo gituma mu mbabarire ivyago vyose tubona ibihugu bigira ni kibazo c'ishengero. Yesu yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo kuri urwo rutare nzo kubaka kw'ishengero ryanje. Ishengero ni sena y'ubwami bw'Imana hano muri inoze, ngo amarembo y'ikuzimu ntazoshobora ishengero. Apana ivyo mwibaza bindi. Buryo wo gutabarika igihugu ni wewe ni jewe, ariko ikibazo tugira ari naco nibaza mu madeliverance biza gukora kino gihugu n'umutima abarundi dufise wo gushira responsibility zacu ku bandi. Urazi gituma twagize ivyago mu isi nikora abantu Imana yaremye baze kwemera icaha bakoze. Imana irazibaza Adamu, Adamu vyagenze gute ngo ujye kuri cacamwa nababuza vyagenze gute? Urazi gene Adamu yavuze ntiyasavye imbabazi pastor, yaciye avuga ngo ni wa mugore wama. Imana ati Eva vyagenze gute? Ngo ni yanzoka warema. Tibaza iyo Adamu aza kuba ati Imana nabaye umunyantege nabeshwe mbabarira, nibaza ko Imana ari gufata indi option yindi. Ngakubera ko Imana prefer kuba hano ko yabahanye, nta numwe yashatse gufata responsibility ngo avuga ati ibi vyononekaye. Namatwe ndavuga kintu kiye mu bijanye n'uburongozi. Witwa John Maxwell yavuze ngo everything rises and falls to the leadership. Ikintu cyose gihaguruka canke gitemba kubera uburongozi. Uburongozi nabwo umurongozi ni umurongozi ni wewe uzi neza ko hari Imana kurungikiye hano munose kuza gukora. Alexander le Grand yabaye umuhiza arasanzwe afise imyaka 33 yaguye ubwami mu buryo bukomeye. Hari principe yari afise ivuga ngo igisirikare c'intama zirongowe n'intambwe kizokwama kinesha igisirikare c'intambwe zirongowe n'intama. Mwafibise igisirikare c'intama zifise umurongozi intambwe n'igisirikare c'intambwe zifise umurongozi intambwe. Ic'intambwe kizohinduka intambwe, ic'intama kizohinduka intambwe. Kubera iki? Vyose namatiko ndavuga iri shengero hamwe ryosubira inyuma sikosa ry'abakozi Imana dukorana, sikosa rya mwebwe bene data, nikosa giwanje. Hamwe uyu munsi aho umuntu wese ari yobona uruhara abwiza kuba yariko aragira ibintu vyogumye uko byari biri. Twumve aka kama Imana kiradutera hama twitabe rendez-vous y'ijuru le 9 août. Imana bahezagire.